Ndaswe kuramutsa amwese mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance ku buhinga bwa YouTube nongera n'abahani kaze muri amakuru twabateguriye tujya duhere ku nkuru yagize. Umugambwe UPRONA uri muri leta tubona ko amahera asabwa angana ni miliyoni 50 kugira umuntu yitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ari umurengera. Iyo ngingo ikaba iri mu neguro y'itegeko ritegura amatora yo mu 2020. Mu gisata cagate y'akazi na muntu naho abantu 19 barishwe, 4 baranyuruzwa, 23 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko nkuko tubisanga mu cegeranyo cishiramwe akati Burundi c'ukwezi kwa kigarama mu mwaka wa 2018. Makuru nyerajaye n'agati y'akazi na muntu turagaruka ku isinzikarizwa ubuzima y'uwitwa Ndikumana Sylvain yaborejwe igufa na kazungu, umwe mu bazwi cyane muri ico gikorwa mwiperereza y'u Burundi hari mu mwaka wa 2012. Izi ni zimwe mu nkuru zize ano makuru mu kanya idonito. Amakuru twabateguriye tuhereye mu yavugwa muri politike. Bamwe mu banyepolitike bari mu gihugu barahuriye ku igenekerezo rya 4 mu ntara ya Gitega, aho bariko bariga ihinyanywa y'integuro y'itegeko ritegura amatora yo mu mwaka wa 2020. Mu mugambwe UPRONA wari witavye iyo nama barashimishwa n'ivyavuyemwo, ariko bakabona ko amahera asabwa angana ni miliyoni 50 kugira umuntu yitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ari umurengera. Kurikira Olivier Nkuruziza n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambwe UPRONA. Umugambwe w'abadasigana UPRONA tugerageje kuraba ivyo bashikirije bahinduye, basabye yuko ibwirizwa rigenga amategeko y'amatora ryo kwisunga harimo ivyo bahinduye. Ubwa mbere cyane ivyo kwisunga ibwirizwa shingiro riheruka gutorwa rigatorwa ko igikumu n'umukuru w'igihugu. Hari ingingo rero uko bigenda kose ziri mu ibwirizwa shingiro zitegerezwa kuja no mu itegeko rigenga amatora y'ubu kugira ngo gisunge ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ngibi byaba abigenga, yuko abigenga bategerezwa kuzokwitoza ku bice bafise ibice 40 kwijana mu ntara mu bashinga amateka. Mu makomine twarabonye ko bashizemo ko bazoba bafise ibice 10. Ivyo rero twe byaratunejereje kuko umugambwe w'abadasigana wari waranashikirije yuko twabonye ko abigenga turavye kahise k'amatora aheruka kuba kavuba 2015 ko vyatumye abantu buca haba amatora bava mu migambwe bakaja mu yindi ku munota wa nyuma. Biraboneka neza ko ubu rero hazogenda uwiyumva ko afise abantu aho gusambura imigambwe. Ikindi twabonye mw'iri tegeko ry'amatora bavuze ni kuvuga ngo twarabishimye cyane cyangwa twarabigaye. Twarabonye ko badugije amahera ava ku miliyoni 15 aja ku miliyoni 50 kugira ngo witoze uje kuba kwemererwa kuba uharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Twe mu mugambwe w'abadasigana icambere twamenyesheje abarundi nuko miliyoni 50 bwa mbere umugambwe w'abadasigana ntuzozibura. Amakuru avuga mu gati y'akazi na muntu ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta ryatanguye n'imbere yuko intureka z'ikiringo ca 3 ca Petero Nkuruziza zitangura. Ihohoterwa rimwe risiga n'ubwenge nivyo byashikiye Ndikumana Sylvain yafashwe mu mwaka wa 2012 akorera ishyirahamwe Care International hari mu ntara ya Kirundo. Wamufashe akanamuhotera n'uwitwa Kazungu, umwe mu bazwi cyane muri ico gikorwa mu iperereza ry'u Burundi. Ndikumana Sylvain rero bakaba bamucishije ku ipasi yo kugorora ishushe ku bwicariro bwiwe. Mu nyuma zaho akaba bahavuye bamugora no kubindi bihimba. Twaba twahisemo rero kuterekana amasanamu amwamwe yiwe, reka tumukurikire. Muri 2012 hariho icuka atari ciza cuko umugambwe uri ku butegetsi utangura kuza urafata abantu bari bafise ivyiyumviro bitandukanye n'ivyabo. Hanyuma mu nyuma nza gufata wagiye Bujumbura barantwara mu mpuza muri documentation mu bitaye imisi 15. Umuntu yitwa Kazungu umukozi wa documentation arategeka abantu ze ya polisi wiwe
baranira ni passinga ahaburya hagiye ukira haciye igihe kirekire hanyuma maze iminsi 15 barantransfera njana mu mpimba mu bitaya amezi 18 naho mvayo nariye uburozi hanyuma ndafatwa inda iravyimba irakakama ndamererwa nabi banjana kwa muganga mu kwezi kwa mbere 2014 banjanye kwa muganga bangombwa ko bambaga inda barayisatura hajya muri Prince Regent kugira ngo ibintu birimwo babikuremwo baranyaza mu nda ariko ndashwanyagurika ngira infection ikomeye cyane mara amezi 3 ntarakira natorotse mu kwezi kwa gatatu 2014 mu matariki ya 20 ntorotse mara yani mezi 2 hajya mujya muji ninyegeza ndondera umuganga nto kurirwa ndavuga izina akaza amvurira hajya nyene mu cumba hondi abaravura urugumanga ayi hanyuma harumuka inyuma y'amezi no kuva mu kwezi kwa gatanu niho naca ntoroka inzi no mu Rwanda nshika ibutare aho ni mwaka wa 2014 rero mugambwe ico gihe urujya ruguma ntikwashotse rukira hagumye kubera hari harugurutse amara yari yasohotse bavyita ngo ni hernie intestinale burya amara yagira bene ayi ndaza ndagwara ubwo buzima ndabubamwe ngaha mu nkambi hose napima ibiro 38 mwico gihe ndabubamwe ejo windi 2016 mu kwezi kwindwi niho natombora ndonka transfer nga muri HCR muri ARC banjana kwa muganga mu bitaro by'abasirikare ikanomba baraheza barabaga hahantu barahabaga barahadoda neza yamara yari yarasohotse bayasubizayo hanyuma ntangura gutora mitende buke tukiri nyene mu gisata c'agateka zina muntu abantu 19 barishwe bane baranyuruzwa 23 barahagarikwa adakurikijwe amategeko indwi nabo barasinzikarizwa ubuzima muri abo abakobwa batatu bakaba barafashwe ku nguvu ivyo bitigiri tubisanga mu cegeranyo c'ishiramwe akate Burundi c'ukwezi kwa kigarama mwaka wa 2018 uko bishikirizwa na Augustin nimubona ajeje kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe ngo haruhande y'ivyo no mu mabohero y'igihugu haribonekeza ayandi mabi akogwa n'imbonera kure kubafungwa nako ba politike kurikira Augustin nimubona muri ico cegeranyo cyo kwezi kwa 12 hashoboye kumenyekana abantu 19 bagandaguwe bane baranyuruzwa barabugura irengero 23 barahagarikwa badakurikije amategeko hamwe n'abantu 7 basinzikarijwe ubuzima muri abindwi hakaba harimo abigeme batatu bafashwe ku nguvu iruhande y'ubwo bubisha nyene bwo gufata ku nguvu kugandagura abantu kunyuruza abantu hari n'ubundi ibindi hohoterwa rikorerwa abantu na cyane mu mabohero atandukanye rikorwa n'imbonera kure zitwa ko zifungiwe muri ayo mabohero ariko ziboneka neza ko meya ziri ku kazi zatumwe aha ni nk'akarore witwa Ndikumana Fidel umusirikare yahoze mu gisirikare ca kera afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba aho yafashwe nizo mbonera kure ziramufungira aho bita muri izo rema ku igenekerezo rya 11 kwezi kwa 12 2018 iruhande y'iryo hohoterwa rikorerwa abanyororo mu mabohero atandukanye haribonekeza n'indi twokwita ko ari hohoterwa biturutse ku kuntu abanyororo bayeho nabi kubera ubwinshi bwabo mu mabohero atandukanye turavye ubushobozi amabohero afise kuva cubakwa aho twotanga akarorero nko mu bohero rya Muramvya rifise ubushobozi bikwakira abanyororo 100 ariko muri iki gihe ribarizwamo abanyororo 816 tukavuga kandi mu bohero rya Mpimba ribarizwamo gushiku abanyororo 3913 cyari rifise ubushobozi bwo kwakira abanyororo 800 gusa mu bohero rya Rumonge nanyo nyene rifise ubushobozi bwo kwakira abanyororo 800 ariko ubu ribarizwamo abanyororo 1297 akati Burundi rero hereheze ico cegeranyo isaba leta y'u Burundi guhagarika abakora ayo mabi na cyane ko umufasoni mukuru w'igihugu yavuze yuko abakora ayo mabi abazi isaba akarere hamwe n'amakungu
gufatira kuri ivyo nyene vyavuzwe yuko umuryango w'umukuru w'igihugu wiyemerera ko amabi yo guhohotera yo kwica abantu no gupfungira abantu busa bayemera asanzwe ariko arakogwa basabe leta y'u Burundi kuyahagarika hanyuma bayisabe nuko yo kwita ibiganiro. Makuru avugwa hanze igihugu cy'u Rwanda na Guinée Equatoriale vyarashize umukono ku masezerano yo gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri muri uwo rugendo rw'akazi rw'umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale Obiange Nguema mu gisagara ca Kigali hari ku munsi wa mbere. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yamwakiriye akaba yamenyesheje ko ayo masezerano yagizwe mu bisata bitandukanye vyitera mbere nkuko avyivugira. Tumukurikire. Rwanda and Equatorial Guinea enjoy good bilateral relations and U Rwanda na Guinée Equatoriale bifitaniye imigenderanire myiza n'ubucuti bukomeye hagati yavyo. Uru rugendo rukaba rufise intumbero yo gukomeza ibiduhuza. Twavuganye ibibazo biraba ibihugu vyacu n'ibindi vy'akarere n'ibindi bijanye n'inyungu dusangiye. Dushaka kugiranira imigenderanire na Guinée Equatoriale mu bisata twashize habona ku nyungu z'abanyagihugu nk'uko vyibonekeza mu masezerano twashize ko umukono no musi. Tumvikanye kandi ko tuzokunga inguvu kugira dushike ku ntumbero nkuru twishinze mu bumwe bwa Afrika. Ndakeza Guinée Equatoriale ku gikorwa gikomeye ikora mu guserukira ubumwe bwa Afrika mu nama y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU iruhande ya Côte d'Ivoire na Afrika y'Epfo. Nashaka kandi gushima intererano ikomeye ya Guinée Equatoriale yatanze mu nzira y'impinduka z'ubumwe bwa Afrika nko mu gushira igikumu ku isezerano ry'isoko rusangi ry'ihanahana ry'ibidandazwa n'uruja n'uruza rw'abantu. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, murazi ko u Rwanda rutanga uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu umuntu ahageze. Turizeye ko ingenzi n'abagwizatunga bo muri Guinée Equatoriale bazohabonera akaryo ko kuza mu Rwanda uko bazovyifuza. We hope tourists and business people from Equatorial Guinea will take advantage of this facility to visit as frequently as they wish. Tuve mu gihugu cy'u Rwanda tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubumanuko SADC usaba ko hosubira guharugwa gushasha ivyavuye mu matora hakanashingwa leta y'ubumwe urikiyemwe bose ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo namejeje kubibabwira. Ivyo biri mu itangazo ryo kuri uyu wa Mungu ryasohowe n'umukuru w'igihugu ca Zambia asanzwe ari we yarongoye uwo muryango muri kino gihe. Iryo tangazo rikaba ryaciye giyamirizwa na bari kumwe na President Kabila cyo kimwe n'urunani rushigikiye Tshisekedi. Tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavye. Iciyumviro cavuye ku mukuru w'igihugu ca Zambia Edgar Lungu asanzwe arongoye umuryango w'ibihugu bihurukiye muri Afrika y'ubumanuko SADC asaba abanyapolitiki muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kwiyumvira ukuntu botora umuti biciye mu biganiro ibibazo vyadutse kuvaho umurwi ujeje gutegura amatora utangaje watsinze. Ahamagara abo vyega bose kuja inama n'ingingo ngo bashireho leta y'ubumwe ihurikiyemwo bose bafatiye ku munenge bushemeye buri mu vyatangajwe n'umurwi ujeje gutegura amatora seni nk'uko bwerekanywe n'abepiskopi katolika bari barungitse abarorerezi barenga 40,000 gukurikirana ayo matora bafatiye kandi kubivugwa n'urunanira muka eka mbere bafatiye no kubivugwa n'abandi bose bakurikiraniye hafi ivyo matora y'umukuru w'igihugu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubumanuko SADC ubona ko hakenewe gusubira guharura amajwi kugira bifashe ko abatsinze n'abatsinzwe bashiraho intahishize. Umukuru w'igihugu ca Zambia yemeza ko yabivuganye na bagenzi be muri SADC abahurikiye mu ishiramwe mpuzamakungu ry'ibiyaga binini Conférence internationale sur la région des Grands Lacs mu rurimi rw'igifaransa ngo yarabivuganye kandi na Felix Tshisekedi yatangaje ko ari we yatorewe kuba umukuru w'igihugu eka mbere ngo n'abandi bose begwa n'ivyico gihugu baba bari mu gihugu canke abari mu mahanga. SADC ihamagarira abanyepolitiki bo mu gihugu ca Kongo gufatira akarorero ku bihugu vyakoze umwumvikano mu ngwane mwene izo nka Afrika y'Epfo, Zimbabwe, Kenya aho hose leta z'ubumwe zatumye haba ituze mu gihugu maze amahoro agasasagara. Kubwo urunanura muka rurongowe na Martin Fayulu gwemeza mbere ko ari rwo gwatahukanye intsinzi muri ayo matora. Iryo tangazo rya SADC riragaragaza neza ko ari ngo
ngombwa ko guharura amajwi bitegerezwa gusubirwamo ivyo kwiyumvira leta y'ubumwe bikaza hanyuma ku ruhande rw'urunani ruri kumwe na Kabila iryo tangazo ryabateye amakenga umuvugizi w'urwo runani Kojo Ndukuma amenyesha ko bagitohoza ko iryo tangazo ari rya Sadeke vy'ukuri imbere yo kongera koko utanyuzwe n'ivyavuye mu matora yitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yonyene kandi ko iyo sentare tegerezwa gukora yigenga ata muntu numwe yayiteye igitsuri zaba inani z'abanyepolitike canke abategetsi bo mu bindi bihugu vyo hanze kubwo uruhande rwegamiye Felix Tshisekedi umuvugizi wiwe afata minenegwe iryo tangazo akamenyesha mbere ko atanofata ko rya Sadeke yose kuko ngo ryashizwe ku mukono n'umuhanuzi w'umukuru w'igihugu kimwe ca Zambia. Thierry Bigirindavyi arakenuye ni hano cyo sozana n'amakuru turako turabashikiriza kandi abashimire mwese mafashe umwanya wo kudukurikira naho butaha.